duhereye hariya kuri 31. Matayo 6 guhera ku 31 havuga ngo nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki canke tuzonywa iki canke tuzokwambara iki, kuko ivyo vyose abanyamahanga arivyo bitwararika, ariko so wo mw'ijuru arazi ko ivyo vyose mubikena. Ariko mubanze mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongerwa. Ntimukiganyire ivyejo, kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ivyawo, umunsi ukwiranye n'amagorwa yawo. Amen. N'aya majambo y'Imana numvise mu mutima twovuganako. Ingene aya majambo umwami Yesu yayigishije abigishwa biwe, wamengo kandi kubera yari umwami nyene aciye ubwenge, azi vyose, ashobora vyose, abona vyose, yaratumye amaso arabona imyaka ngene igenda ikurakuranwa, aramenya n'ababana twebwe tuzoba mu myaka y'iherezo nk'iyi turiko turabamwo, aramenya ibintu bizobangamira abana b'abantu, aramenya ko abantu bazobangamirwa cane no kwiganyira, abandi bakabangamirwa no kwihebura, bibaza ngo tuzorya iki, tuzokwambara iki, tuzobaho gute, tuzotembera gute. Ivyo vyose rero aca turangira umuti wo kugira ngo ntituze dutwarwe n'ubwo buzima bwo kwiganyira. Aca tubwira ijambo ry'uko tudakwiye kwitwararika ikintu na kimwe muri ivyo, mugabo atubwira ngo tubanze, haleluya, ngo imbere y'uko twitwararika inzu, amafaranga, amayero, amadorare, imbere yo kwitwarika imiduga tuzogenderamwo, imbere yo kwitwarika amakositime, amapretaporute n'ibindi vyose, aca aravuga ngo ubwa mbere na mbere, imbere y'ibindi vyose habanza iki kintu citwa kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana, ngo n'ukugororoka kw'Imana. Aca aravuga ngo ibindi vyose tuzovyongerwa. Rirya banga rikomeye rivuga ngo kuko ivyo vyose arazi yuko mubikena. N'aya majambo numvise twoganira na mwese Imana yashyize muri runo rutonde ngo dusangire aya majambo y'Imana muri kino gitondo. Iyo turi ni mu gitondo, namwe iyo muherereye benshi ni ku mugoroba, ariko nagomba mumenye ikiruta ibindi dukwiye guherako n'iri banga ryo kwitwararika ubwami bw'Imana n'ukugororoka kw'Imana. Maze Imana yarangiye neza, ndamaze kugendagenda mu duce dutandukanye tw'isi, ngira ngo kontina ntarajamwo ni muri Australia gusa, mugabo aho maze kugendagenda hose ndamaze kubona vy'ukuri iri jambo bararikeneye. Iri jambo abantu barakwiye kuryumva, abantu barakwiye kuryiyumvirako, abantu barakwiye kurishira mu ngiro. Bahereye kwitwararika les accessoires, ariko barananirwa guhera kwitwararika kuri l'essentiel. Nagomba ndabamenyeshe mwese muriko muranyumva yuko ubwami bw'Imana ari essentiel. Ukugororoka kw'Imana nico kintu kiza imbere y'ibindi vyose. Ariko uravye ino myaka turimwo, iyi siècle tubayemwo, n'umubabaro n'agahinda, ukungene abantu bahinduye ico bari guherako sico bahereyeko. Hari ukwitwararika ivyo umuntu arya uno munsi cangwa ejo canke mu myaka iri imbere, ugasanga kwitwararika ivyo umuntu anywa, ugasanga kwitwararika ivyo umuntu yambara, ugasanga kwitwararika aho umuntu aba, ugasanga kwitwararika imodokari umuntu imutwara,
ibyo byose kubyitwararika ni byiza, ariko mugabo sibyo bikwiye gutangura mu buzima bwacu. Icyo rero nagomba umuntu wese acyumve, ingene Imana yabidupangiye ni ukugukwikira kwitwararika ubwami bw'Imana gusumba ibindi bintu byose, gusumba ibindi bintu byose byo ngaha mu isi, kuko ibyo mu isi ni ibintu umuntu aronka mu kanya gato, mu kandi kanya akaba yabisize, akaba yagiye atana kimwe atwaye. Mugabo ico nyene abantu batariko baritwararika citwa ubwami bw'Imana, iyo umuntu agize amahirwe akacitwararika, ico nico umuntu conyene agenda ajanye. Iyo umuntu yarondeye ubwami bw'Imana aramutse arangije urugendo bagenda bajanye. Iyo umuntu yarondeye ukugororoka kw'Imana yaramutse arangije urugendo ico bagenda bajanye. Ariko ivyo bindi vyose ngo umuntu ntakabishire ku mutima, kizima twumvise ngo irazi yuko tubikena ngo izobiduha, mugabo ibiduhe nk'inyongera. Raba mw'isezerano rya kera naho umuvugishwa n'Imana Yesaya ingene yari yarabitubari hariya muri 55:6. Raba mw'isezerano rya kera naho nyene iryo jambo ryari ryaravuzweyo. Yesaya 5:5-6 havuga ngo nimurondere Uhoraho bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha ntareke inzira yiwe, ugabitanya areke ivyiyumviro vyiwe, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kukwikunda guharira. N'aya majambo numvise umutima wanjye Imana yawushizemwo aya majambo yuko twoyaga n'uru rungano rw'uno munsi, ko dukwiye kwitwararika ubwami bw'Imana tugashira imbere kurondera Uhoraho bigishoboka ko abonwa, tugashira imbere Uhoraho kumwambaza akiri hafi. Iryo jambo ryo kumwambaza wararongoye yarivuze, none dukwiye ko ico kintu kiba muri priorite, ngo niturondere Uhoraho bigishoboka ko abonwa, ngo nitumwambaze akiri hafi. Kurondera Uhoraho bigishoboka canke kumwambaza akiri hagufi bitwereka ukungene umuntu aba ahisemwo icy'ingenzi, kandi bitweretse ngo ukungene vyihutirwa cane. Birihutirwa uno munsi mwebwe muriko muranyumva, nagira ndababwiye ngo kurondera Uhoraho bigishoboka, kurondera ubwami bw'Imana gusumba ibindi byose, nagira ndababwire ngo ni ibintu bikwiye gukorwa vuba, ni ibintu vyihuta. Kugira iyo migenderanire hagati yawe n'Imana birakenewe, birihutirwa, kandi bikwiye kugira ibiro vyinshi mu mutima wawe. Kubera iki? Birumvikana ko hashobora kubaho igihe ushobora gusanga waracerewe kurondera Uhoraho. Birashoboka ko umuntu acerwa, birashoboka ko umuntu avyitwararika mugabo agasanga ni trop tard. Umuntu ibi bintu vyitwa kurondera Uhoraho, ibi bintu vyitwa kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana, umuntu arashobora kubishiramwo ico bita ugwangara cyangwa negligence, hanyuma ukaca usanga mu nyuma ugiye kubirondera waracerewe. Muvyumve rero, ni iri jambo Imana yampaye tuganire ryo kurondera Uhoraho.
bigishoboka byo gushira priorite ku bwami bw'Imana gusumba kuwushira ku byo mw'isi. Kandi twumvise ngo bigishoboka, ngomba ndababwire maze iminsi mbabajwe n'abagiye kumurondera bitagishoboka. Dusome mu gitabo ca Matayo 2:4 murabe ndabereke abo nibaza ko bayirondeye bitagishoboka. 2:4 duhereye kuri 3:6 mwumve nyene havuga. Butumwa bwiza bwa Matayo 2:4 3:6 havuga ngo ariko uwo munsi canke iyo saha ntawubizi, niyo bamarayika bo mw'ijuru canke umwana w'Imana atari data gusa. Kandi uko vyari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'Umwana w'umuntu. Kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatere, bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato, ntibagira ico bamenya kugeza aho umwuzure wazibatwara bose. Niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzomera. Ico gihe abagabo babiri bazoba mu murima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe ku rusyo, umwe azojanwa uwundi arekwe. Nuko mwame mugavye, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Imana idutabare. Maze igihe ndaba kino gihe muri no myaka tugezemwo, nkabona abantu b'Imana ijambo ry'Imana rikavugwa bakaryumviriza no kwihana bakajya kwihana, mugabo mwiyinga rikwirikira ukaba wobaza umuntu uti mbega ya majambo wumva kwa Mungu mbere no kwihana ugaca wihana, harya iri yinga riheze wakoze iki gishasha kijanye n'amajambo wumvise, kijanye n'ukwihana waciye uja kwihana? Ugasanga nta nkwirikizi yabayeho. None rero twumvise ayo majambo ngo tubanze twitwararika ivy'ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, bijya bindi vyose umuntu akaniye bize mu nyuma. Kandi twumvise ijambo ritubwiye ryavuzwe mu isezerano rya kera ngo nimurondere uhoraho bigishoboka ko abonwa, ngo umunyabyaha nareke inzira ziwe, ugabitanya areke ukugabitanya kwiwe, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongo, agaruke ku Mana yacu kwikunda guharira, ngo amwambaze akiri hafi. Ayo majambo si ubwa mbere tuyasomye canke tuyasomewe, ariko wewe usuzumye uburyo uriko uragendana n'Imana, usuzumye umwanya umarana n'Imana, usuzumye ibihe vyawe ingene bimeze hagati yawe n'Imana, ntabwo ubona ko ushobora kuba warayasomye canke warayasomewe, warayisomeye, warayumvise, mugabo akaba ata impact aragira mu bugingo bwawe. Kugira ngo rero bigire ico bihinduye, reka ndakujane kure, ndagusubize hariya mu gihe ca Nowa. Ngomba dusubire twibaze ivyabaye muri ya myaka ya kera, y'igihe c'umuntu wa kera yitwa Nowa. Ngaho ijambo ryabaje kutubwira ngo hariho umunsi canke isaha biko biratuza ko bitugana, mugabo ata n'umwe muri twe nawe abizi. Ngo n'abamarayika bo mw'ijuru, mbere ngo n'umwana w'umuntu, ico gihe Yesu niko yavuze ngo bari babinyegejwe, mugabo bikavugwa yuko uwo munsi uri hagufi. Uwo munsi rero ngomba ndawukugeranirize n'uyu munsi, umunsi udasanzwe wabaye mubi, wagumiye abo mu gihe ca Nowa. Distraction aba kino gihe barimwo niyo distraction abo mu gihe ca Nowa barimwo. Umwitwarariko w'akazi,
kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo udakora ntakarye. Gukora ni byiza, ahubwo iyo umuntu akaronsa aba ahiriwe. Mugabo naho ugakora kakaza ubugira kabiri, ubwa mbere hakaba haje kwitwararika ko inzamba ishobora kuvuga uno munsi. Mu gihe ca Nowa rero abantu baho distraction yabo mwayumvise, ngo bari basamajwe n'iki? Ngo mu gihe ca Nowa rere grande preoccupation kwari ukurya, kwari ukunywa, ukurongora n'ukurongorwa, guterekera abakwe, kujya gusohora umuvyeyi, gusohora abana, kugira gute. Uwo mwitwarariko ucuba umwitwarariko w'iminsi yose. Urubanza kwa naka rubaye umuntu aca yirukayo, urundi ruba kwa naka umuntu aca yirukayo. Mugabo baribagira ko hariho ijambo Nowa yavuze. Nowa yari yarabwiye abico ati yemwe yemwe yemwe, Imana yambariye kururunganwa ibikorwa vyabo, Imana yabigaye. Ati mbere yambwiye ko yiteguye guhana bo muri uru runganwe, ati kadetruwiza isi ikayikuraho ikujeho amazi. Ati mbere hari n'ikindi yambariye ko nkwiye kubaza ubwato nzoshobora gukiramwo umwuzure uzoza. Abwira bo mu gihe ciwe ati uwo bishobora yo kwihana. Ati mbere akacaza akamfasha tukabaza ubwato kugira ngo tuze duhungire hamwe. Distraction, kutitwararika ivyo wumvise, kutitwararika ivyo kwitwararika vy'imbere. Abantu barabifatana negligence. Jewe ndaragenda, umuntu akunda kugenda ndabwira abantu ubutumwa, iyo nibagije reaction abantu ndababonana iyo ndababwiye kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana, numva agahinda mu mutima. Mbona neza bo mu gihe ca Nowa ingene bubiriwe, ingene bahwikiwe, bagasanga kumbure babaye muri ngombwa yo kurondera Imana, mais quand trop tard, igihe cyamaze kugira gute kurengana. Umwitwariko wo mu gihe ca Nowa nta kindi ndabagiriza, ils ont commis ce qu'on appelle un péché de la distraction, un péché de la négligence. Nagira ndabarire ururunganwe tubona rwa kino gihe, aho ngeza kubona amaso iburasirazuba, iburengerazuba, iburaruka, ibumanuko, ni ivy'ukuri ntaworeka kuvuga ko amasigarira y'Imana ariho, ariko muri ayo masigarira urimwo. Ngira nkubazi wewe uri kuranyumviriza, muri aya masigarira atameze nk'abo bo mu gihe ca Nowa, ari mu mwitwarariko w'ivy'ubwami bw'Imana, nuko umunsi w'inzamba ushobora kuvuga vuba, wumva urimwo. Ikibabaje nabonye muri aya majambo rero, ni iri jambo rivuga ngo Nowa yarinjiye mu bwato, abantu baguma muri distraction. Ibikoko, ikigabo n'ikigore, bibiri bibiri biguruka, bibiri bibiri biratonda umurongo, birasanga Nowa mu bwato, aravyinjiza. Amakuru ntiyabuze kudashikira b'ico gihe, barabibona barabimenya, mugabo baguma muri distraction. Nta numwe tubona yaje kubwira Nowa ati Nowa, ko mbonye n'ibikoko bije nanjye ndagiza koba nyinjiza. Oya, ntawe tubona. Bagiye kwikangura, mugabo Nowa amaze kugara ubwato, imvura imaze kugwa, umurango n'ijoro ntihite, bukeye igashishikara, niho abantu batangura no kukebuka, gusanukwa, bibuka ivyavuzwe,
barondera iyo bahungira barabura, barondera iyo botabarirwa barabura. Dora meme maniere niko bigiye kugenda mu gihe tutazi, kuko twumvise ngo uwo munsi cyangwa iyo saha binyegejwe mu ibanga ry'Imana, ngo ariko ikibimara nihi kivuga ngo ngaha twumvise ijambo rivuga ngo ntibagira icyo bamenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara bose, niko kuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Naho Isirayeli na Irani bariko baraterana ry'amabombe, n'ubu nta kwibaza uti none aho gacagiye cy'ugaruka kwa Yesu aho ntikiri hagufi. Naho ivyaha bigenda bikura kugeza aho amareta yemera gushingirana abagabo n'abagabo, abagore n'abagore, n'uno munsi nta gushiduka umuntu ngo yumve ko yoronderana Imana umwete yibaza ati cagiye kumbure kiri hagufi, nta gushiduka kuhari. Uno munsi umuntu aravye revalere zimene ingene zigenda zihera, umuntu aravye ngene abantu bitwa ko bari basangiye urugendo, bari basangiye ivy'ubwami bw'Imana, ugasanga ukungene basubiranamwo bakankana bakaryana bakaryarukana, naho bigeze aho bigeze nta kwibaza ngo umuntu yibaze ati ubwo wa munsi nturi hagufi, ati ubwo ivyo ntibibura kwa kugaruka kwiwe ko biri hagufi. Mu gihe ca Nowa rero ngo ntibigera bamenya ikintu na kimwe, bagiye gukanguka gusa imvura yamaze kugwa, baza kwibaza kurondera uhoraho ryari bitagishoboka ko arondegwa. N'iri jambo rero bakundwa, twebwe rero ntiturindiye umwuzure, oya, ntiturindiye iyo mvura izogwa ntihite, icyo turindiye niki cyavuzwe hano kivugwa ngo icyo gihe abagabo babiri bazoba mu murima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Iyo ni enlèvement. Abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe ku rusyo, umwe azojanwa uwundi arekwe. Iyo ni enlèvement. Nuko hanyuma kandi ikindi naco ngo abagabo babiri bazoba mu murima umwe, umwe azojanwa uwundi arekwe. Ivyo vyerekana iki? Vyerekana ukungene abantu bazoba bari mu vy'Imana mugabo badahuje umutima, bazoba bahwaniye mw'idini, bahwaniye muri korale, bahwaniye mu bitanye n'ibintu vy'Imana, umugabo babihwaniremwo, umwe atiteze inzamba, atitwararitse ubwami bw'Imana, mugabo uwundi nawe agize gute avyitwararitse. Hazoca habaho rero ikintu kibatandukanya citwa inzamba. Rero ijambo conclusion kivuga ngo nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Mbega bakundwa, mwebwe muravye imyaka tubayemwo, ibiriko biraba, ivyo mwumva, ubwa mbere nimurabe ayo mahanga atandukanye murimwo, mwibaza ko mwajanyweyo n'iki? Mwajanyweyo no gukomera mu bwami bw'Imana, no gukomeza kandi ivy'ubwami bw'Imana. Abari kuba barashitse ngaho uri bavyifuza ni benshi cane, none wewe washitseyo, mbega icubahiro uhaye Imana kingana gute ko yakujanye muri ayo mahanga, kandi ikanakujana ifise imigambi yuko uhakomereza ivy'ubwami bw'Imana? None uriko urabukomezayo? Urabona ngene Imana izi kugira emplacement, bamwe muri mu turere utu, abandi muri mu turere turiya, umwe ugasanga yahora ngaha mbere Imana imwimuriye ahandi, kugira ngo Imana igire placement, umuntu wese abe muri placement yayo. Mugabo nagira ndabwire, hatabayeho uyu mwitwariko w'ivy'ubwami bw'Imana,
ibindi byose umuntu yirukanga inyuma uzobirondera ko biguhaza bikakubumba ntacyo bizokumarira, uzokwa muri inyuma yabyo mugabo utabihambya, ubirondera mugabo utabishikira. Mugabo ico kubera ciza nuko wohera ahanyene Imana yatumbereje ngo duhere ku by'ubwami bw'Imana. Reka rero ndababwira ikintu kimwe, iyo habayeho kwitwarika ubwami bw'Imana umuntu aca yoroherwa muri ibi bikurikira. Iyo ugize priorite ubwami bw'Imana, iyo ugize priorite kwitega inzamba, nkubwira ibintu bica byoroha woroherwa gushikako. Gusenga mu mpemu no mu kuri birakorohera. Gusoma ijambo ry'Imana ntibibe umutwaro kuri wewe. Gukorera Imana usanga byoroshe ata kintu namwe kikuvunamwo. Naho urara urayikorera cyangwa ukayirirwa urayikorera wumva ubihwahutse. Ikindi naco, iyo warondeye umwanya warondeye Imana neza, ukarondera ubwami bw'Imana neza, gushingira intahe Yesu birakorohera, ntibisubira kuba ikintu umengo kirakuvuna. Utazira Imana mu kuyishimisha mu buzima bwawe bwose biba byoroshe. Kandi ikindi naco, iyo waronderanye Imana umwete, Imana ikaronka ikibanza gikwiye mu bugingo bwawe, kwama imbuto zikwiranye no kwihana bibarizwa iwawe. Ikindi naco, gushobora kurwana intambara nziza muri byose mu kuziga mu kwizera bibarizwa iwawe, kubera wagize umwitwarariko w'ivy'ubwami bw'Imana. Kandi n'ubukene si we uheza ngo ube umukene w'inyuma, oya. Mu baroranirwa ntucuba inyuma mu baroraniwe, oya. Naho uhura n'ibihugu biti naha nyene Imana incishije, mugabo irazi iminsi nzohamara, irazi n'igihe izohankurira. Rero gira ndabwire umuntu wese niyumve ngo ivyo ndiko ndarondera, mbega Imana yaronse ikibanza ca mbere, mbega iri mu mwanya wayo ukwiye. Aho rero umuntu aba ari haraba. Dusomere ijambo ryo muri Yeremiya. Yeremiya 2:2-9 mwumve ngene havuga. Yeremiya 2:2-9 havuga ngo ewe wa gihugu we, wa gihugu we, wa gihugu we, niwumve ijambo ry'Uhoraho. Ico gihugu urimwo, uwo muryango urimwo, abo bantu muri kumwe, urabafitiye ideni ryo kubabwira ijambo ry'Uhoraho. Abari muri Amerika turafise ideni ryo kubwira abanyamerika, abari muri Canada turafise ideni ryo kubwira abanyakanada, abari muri Buraya, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari muri Afrika, aho umuntu wese ari turafise ideni nk'uko iri jambo ngo wa gihugu we, w'abantu we, mw'abasore, mw'abigeme, mw'abagabo, mw'abagore, mw'abana, umuntu wese ari ku ideni yo kumva ijambo ry'Uhoraho. Natwe turafise ideni ryo kuvuga ijambo ry'Uhoraho, kugira ngo abantu bakire uburake bw'Imana, kugira ngo abantu ntibaze batsindwe n'urubanza. Dukureho rero péché de la négligence, dukureho rero péché de distraction, icyaha ca négligence kituvemwo, icyaha ca distraction kituvemwo. Umuntu wese arabe ijambo ko rimutsinda canke ko aritsinda. Mubanze, mu gifaransa bavuga ngo cherchez premièrement avant toute autre chose le royaume des cieux et la justice de Dieu. Kandi agira ndabwire, le royaume des cieux et la justice de Dieu si ibintu umuntu agira umunsi umwe, oya. C'est une continuation, c'est une continuité. N'ubuzima bushishikara. Nous devons développer
une relation personnelle et continuelle avec Dieu. Ivyo nivyo bidukwiriye. Une relation, nous devons développer une relation personnelle, continuelle avec Dieu. Nico gisobanura ngo kwitwararika ubwami bw'Imana n'ukugoroka kwayo. Amasaha 28 ufise ku munsi akaba yagushingira intahe ngo uno munsi ubuzima bwawe bwabayemwo umwitwarariko w'ivy'ubwami bw'Imana. Kuva mu gatondo kugeza ku mugoroba, n'akazi uriko uragakora ukagakora uvuga uti mwami kano kazi ngomba ndagakore kugira ngo gahabwemwo icubahiro. Aba bantu tukiriranwa ko babone muri jewe ko ndi ingenzi iriko irajya mw'ijuru kugira ngo nabo banyigane bamere nkanje. Ivyo nivyo bikwiye kutubonekako. Hanyuma rero kugira bishoboke, burya ibipfa bipfa mu ntango, ibikunda bigakunda mu ntango. Umuntu nasuzume ko yatanguranye n'iri banga dusoma mu vyakozwe n'intumwa. Mu vyakozwe n'intumwa igice ca 11 umurongo wa 23, umuntu nasuzume ko ahantu yahatanguye neza. Narayisubiye kwitegereza kuri YouTube wa mukobwa w'umurundikazi yitwa Francine, ndabona ariko ariruka ahiganwa n'abandi, umengo hari ku birometero 5,000. Ndabona ingene atletisme bafise amategeko, bafise imibereho yodufasha, kandi murazi na Paulo yarigije cyane ku mu atlete hariya mu gice ca mbere c'Abikorino 11, igice ca 9 umurongo wa 24 umanuka, yarigije cyane ku mu atlete. Ca ndabona urya mukobwa Francine ingene atangura na ritme akayigendako abo bari kumwe ntiyigera bempressiona ko hava basiga, mugabo akaza kubasiga ku munota wa nyuma agaca atahukana intsinzi ubwo nyene. Bakundwa, ndabifurije kuba mwaragize un bon départ kugira ngo muze mushobore no kugira une bonne arrivée. Raba hariya kuri 23 mwene bavuga 11 ibyakozwe n'intumwa 23 bavuga ngo nawe amaze gushika yabonye ubuntu bw'Imana biramunezereza, arabahanura bose ngo bamaramaze mu mitima kwifatanya akaramata n'umwami Yesu. Ukaba utagize so bon départ, ngube warifatanije akaramata neza n'umwami Yesu, ibi turiko turavuga ntubisobanukirwa. Ibi turiko turavuga kuri wowe bica ibintu by'ibishitsi. Birashoboka ko utimatanije akaramata n'umwami Yesu, mugabo wimatanije n'idini ry'abavyeyi, wimatanije n'idini ry'abagenzi, usanga uri mu bintu mugabo utinjiyemo neza. Aha rero ico baceza ni ukwifatanya akaramata mu ntango n'umwami Yesu. Iyo mufatanye neza akaramata ajya mu ntango, n'ukwevuriwa bica bigenda neza, n'ugushishikara bica bishishikara neza, kuko aca kugenda aragushoboza naho uja mu ntege nke akakongera inkomezi. Ikindi naco urabe nk'uko Yuda yavyanditse, raba icete ca Yuda, hariya mu cete ca Yuda igice kimwe dusome uriya murongo wa 3, havuga ngo bakundwa, hamwe nashira umwete wo kubandikira ivy'agakiza dusangiye, nari numvise ikingobera kubandikira ivyo kubahanura kugwanira cyane ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Umaze kumenya ko twahawe agakiza rimwe gusa, umaze kumenya ko ukanjanywe ko aba yanjanywe ku buzima bwiwe ibihe bitazoshira, uca ukora iki? Ubwo bwami bw'Imana urabucakira, ukongera ukagwanira kubugumamwo, ukongera ukagwanira kubukomeza aho ugeze, kugira ngo n'abatari muri bwo babujemwo, kandi babujemwo bakomeye. Niko Yuda yanditse rero, ngo yarumvise ikimuhanura, ngo kiramugobera, ngo kugwanira cyane iby'ubwami bw'Imana.
none rero nagomba muri aka kanya umuntu atagize ambonde par akabona utagize ambonde par yo kugwanira cyane agakiza twahawe rimwe risa kubishishikara no kubikomeramo no kubikomeza no kuzobisozereramo gishobora kukubera ingorane. Mugabo ahantu hari ibanga nyamukuru ni ingene watanguye, ni ingene wabihishuriwe mu ntango, ni ingene wabicakiye. Mbega igihe wabishurirwa warabirutishije ibisigaye? Mbega igihe wahishurirwa Yesu waramurutishije amafeza n'amazahabu? Mwibuke Mose muri Egiputa ngo irete sipoze ko azosubirira Farawo mu butware. Niwe yategerezwa gusubira ku ngoma ya Farawo kuko yari yarezwe nk'umwana w'umukobwa wa Farawo. Mugabo ngo ariko arakomera muri ibyo bintu, amaze kwiga ama universite yo muri Egiputa, amaze kwiga amashuri ya gisirikare, ariko arategurwa kuzoba umukuru akomeye wa gisirikare. Ngo niho bukwe yahishurirwa Kristo, ngo amenye ko Kristo azovukira mu bwoko bw'Abisirayeli, ngo acamenya yuko hagushishikara muri iyo kariyere yo kuzoba umutware muri Egiputa, ngo asanga finalima yogomba agacobogora agacokoranwa n'Abisirayeli abo Mesiya aziga kuzovukiramwo. Ngo acarata icubahiro, arata le bien-être, tout le confort yari afise muri Egiputa irabandone, arambuka yomokera mu bugaragwa, ati kimwe gusa nzogira iherezo ryiza na Kristo. Aho wewe ngaho warahashitse, aho warahishuriwe ko byose wobiheba ku bwa Kristo, aho warahishuriwe ko byose vyoba bito Kristo akaba munini. Utagize sombo de pare rero umenye neza ko la suite ishobora kukubera ikomeye, ariko haracariho ivyizigiro. Reka dusozerere mu gicete ca kabiri ca Timoteyo, dusozerere mu cete Paulo yandikiye Timoteyo kigira kabiri, hajya ku igice ca kane umurongo wa ndwi n'uwa munani, niho dusozereye. Ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo c'ukugororoka, ico umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi. Kandi si jewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kuri bose bazogihabwa. Amina. Mu gusozera rero nagomba mbwira umuntu wese, nimba waratanguye neza, nimba kuva igihe wihana warahishuriwe Kristo, ukamenya uburyohe bwiwe, ukamenya icubahiro ciwe, ukamenya agaciro kiwe, ukamenya ubugingo budashira tubikiye ubwo ari bwo, icyo woca ukora niki? Woca ugira umwete wo kugira gute? Wo kugwana iminsi usigaje kubaho intambara nziza yo kugwanira agakiza no kuzigama ukwizera, urugendo ukazorurangiza amahoro, inzamba buca ivuga ikazogusanga neza, hanyuma rero ukazokwibanira n'umwami ibihe bitazoshira. Ibyo rero bisaba ngo ubanze umenye ibanga cyo kuba waratanguye neza muri ibintu by'ubwami, ukaba warahishuriwe ubwami bw'Imana ko aribwo bukwiye kuba ubwa mbere. Yesu aravuga ngo mubanze mwitware ku bwami bwo mw'ijuru n'ukugororoka kwayo, ibisigaye navyo muzovyongerwa. N'aya majambo rero abayumvise mwese, Imana nibahezagire. N'aka kanya rero nagomba tubazanye, mbega wumva umwitwarariko wawe wabaye ivy'ubwami bw'Imana? Mbega urumva ko wabitanguyemo neza ivyo bintu? Mbega urumva ko uriko urabishishikaramwo neza? Mbega urumva ko izina ryawe ryanditswe mu gitabo c'ubugingo? Jewe ndiko ndaraba iminsi tugezemwo, numva ndaza gusengera ururunganwe kugira ngo ibintu by'ubwami bw'Imana, ibintu bya Yesu tubisondeke bakunda. Ndabona ko birimo gusondekwa gukomeye, kuko nta ruhagarara bitushizemo.
uwasomye igitabo cy'ingenzi yarabonye ko mukristo mu rugendo yari arandutse umutima, yari afise umwitwariko w'ubwami bw'Imana, nico cyari imbere ya byose. ariko runo runganwe womengo hariho ibindi, womengo hariho utundi tuntu two kuyayatamwo. Si uko ngomba ko tumera. Ngomba rero umuntu agira ati kubw'aya majambo y'Imana ndumva hari aho nosaba ikigongwe, avuga ati ndi hano, tujye dusaba umukozi w'Imana mwarimu bari guheragiriye abasengere, jewe ndaza gusenga Imana ngo abantu Imana ibashiremwo uruhagarara, umuntu abe mu ruhagarara, iby'ubwami bw'Imana bimutera uruhagarara, bimutere kumva yuko bimushituye, biza imbere y'ibindi byose. Nicyo nza gusengera, ariko ngo masabe umuntu agira ati imbere yuko munsengera ndabona ko nagize negligence, peshe d'indora negligence ndayiyumvamwo, ndabona ko nabaye muri distraction, ndabyo ngene nahagaze kuva niswe ngo ndakiyoguze no munsi ndi muri distraction. Uwumva agira ati yeni munsengere, avuga ahari tumusengere, abumvise amajambo Imana ibahezagire. Ndabaha ijambo umuntu agira ikimenyetso cy'uko akeneye gusengerwa, duce dusenga Imana. Mwari mugiriye casenga Imana kazi. murakoze. Mushishikare kuduza ibiganza muri ubu buryo dusanzwe dukoramwo, ku muntu yumva yuko afise ico iri jambo rimukebuye ko rimwibukije yuko atitwariritse. Imana nyenamahoro itubona iri mu ijuru, umwe wese ahari iza kubona ico kiganza igisubizemo inkomezi, ihashira imbabazi. Tugomba dusenge. Mana nyakubahwa, haleluya, data wa twese uri mu ijuru, urukundo rwawe n'igitangaza n'akabura rugero. Ijambo ryawe rivuga ko uri umwungere mwiza yitayeho intama ku munsi ku munsi. Nico gituma ubona iyo zitiriganye, iyo zitirimutse, iyo zigiye guta inzira, ufise inyobozo yitwa ijambo ryawe, izigarukana ku murongo, ikazisubiza mu canya cawe. None turagushimiye ko aya masaha atubereye amasaha mweza twese Mana. Iri jambo riserutse nk'inyobozo y'Imana ryo kugira ngo risubize ku murongo waragiye kuwuta, waragize inversion de priorité, akagomba gushira priorité mu bindi naho vyoba bikenewe mwami, mugabo bitari prioritaire. Abandi bashobora no gushira umwete wabo mu bitagira ikimazi. Muri kano kanya rero dusavye imbabazi. Haleluya, amaraso ya Yesu, ya maraso avuga ibyiza gusumba ya Abeli, ya maraso y'imbabazi yongere kuboneka kuri ikiganza cyose kidugijwe imbere y'Imana. Haleluya, humvikane sinye ivuye mu ijuru ibwira uyu muntu wese yadugije ikiganza ati genda urahariwe, kubwo guca bugufi, kubwo kwizera ijambo ryawe, kubwo kwizera ijambo Imana yatumanye umukozi. Mwami umuntu agaca bugufi, ntiyiyumye, ntiyigire uwejejwe, ariko akemera intege nke, akaduza ikiganza imbere y'ijuru avuga ati ntabara. Kumwe Petero yakiduza ari mu kiyaga, ariko araroka akuye amaso kuri Yesu, agatangura kudobera mu idamba, hanyuma akumva ubwenge bw'ijuru bumugendeye, agataka. Hanyuma Yesu adugije ikiganza, Yesu akamucakira, akamusubiza ku murongo, bigashoboka ko bajabuka ikiyaga. N'uyu muntu adugije iki kiganza, Yesu ndakwinginze wongere umucakire, uce umusubiza ku murongo, wariko aradobera asubire kugenda neza. Urakoze kubw'imbabazi zawe, kandi ijambo ryawe riravuga ngo ugusaba imbabazi ntacogora, kuko wuzuye imbabazi uteba kuraka, ukagira ikigongo cyinshi. None turagushimiye kuhariye, kutabaye, kucakiye, wariko aradobera. Urakoze ko byose ubikoze, ni mu izina rya Yesu tubisavye, amen. Amen. numva numva nizeye yuko aya masengesho musengewe kusabirwa imbabazi, ndizeye ko Imana yumvise, iyakiriye kandi yasubije.
nanjye ngomba ndabasengere kugira ngo umwitwarariko w'ubwami bw'Imana uboneke unesheje umwitwarariko w'iby'isi. Haleluya. Ni ukuri ndumva neza amajambo Imana yampaye, sinibaza ko nashoboye kuyasobanura nk'uko ndayumva mu bugingo bwanje, ariko ngira ntumva amasengesho niyo yonyine yoshobora kugira icyo akoze kugira ngo abibasobanurire. Igihe tugezemwo ndakibona, imyaka tugezemwo ndayibona, abo twagwananye intambara mu myaka ya kera ndababona, ingene umwitwariko w'ubugingo ari wari munini, urunganwe rw'uno munsi ndarubona, abahungu abakobwa ba kino gihe ndababona, ingene bahurumbiye ibi na biriya ndabibona, nkaca nibaza uyu munsi twiteze ugiruze aho ugira udusange, nkumva agahinda. None rero ngomba ndabasengere, na ya mitwaro yose ndayisengere. Erega hawe ugira umwitwariko w'ivy'ubwami bw'Imana, irya mitwaro nayo usanga yatembagaye utazi n'ingene vyatembagaye. Ariko ngira ndabibasengere cane cane, runo runganwe rurabuze umwitwarariko w'ivy'impwemu, ahubwo rwagiye mu mwitwariko w'ivy'umubiri, umwitwariko w'ivy'isi. Niwo wakubise umuntu uramunyoha uramuheza, nk'uko abo mu gihe cane wabari babayeho, nayo munsi ukuza k'umwami nawe uri hafi. Rero je namaze gufukama, nawe wumva wo kwifuza ko Imana yogira ikihindura mu bugingo bwawe, aho uri akanyarigabo gahere, amanyamahere, ubwibone buhere, ndashoboye bihere, ndafise ivyonzi bihere, ndi capable bihere. Ariko umuntu wese yumve ko yifuza kandi kayaga gashasha kajanye no kugendana na mpwemu yera, kugira ngo inzambi zivuga isanga turi ku rutonde rw'Imana. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, nk'uko maze kubibwira bene data, uyu mutwaro uko ndawumva muri jewe, birashoboka ko atariko nashoboye kuwushikiriza. Pawulo yaravuze ngo hamwe nazi iwanyu ngo sinagenda agakura mu majambo, ngo ariko ibyo navuze byaraserutse mwo mpwemu. Nanjye nagomba ndagusaba aya majambo mvuze aseruke mwo mpwemu, mu kwemeza abantu ko bakwiye kuvavanura n'iyindi myitwarariko yose, ariko bakagira umwitwariko w'ubwami bw'Imana. Mana, 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 nikihe umuntu yohereza ku mutima mu byo ngaha mw'isi ko byose bisanzwe? Mbega nikihe kidasanzwe? Eka nta na kimwe kidasanzwe. Mbega niki combuza gusenga Imana kubera kidasanzwe? Mbega niki combuza gukorera Imana nk'aho ari kidasanzwe? Mbega niki combuza kwamana imigabo yo gutungana nk'aho umengo n'ikindi kintu umuntu yokoma inyuma? Ndasengera urunganwe, ndasengeye abahungu bariko baranyumva b'abasore, ndasengeye abakobwa bariko baranyumva bakiri inkumi, bashobora kuba bahereje umwitwarariko w'ivyo bari bitwaritse mu gihe ca Nowa. Mu gihe ca Nowa ngo umwitwarariko wari ukurongora, umwitwarariko wari ukurongorwa, umwitwarariko wari ukuronka amafaranga yo kugira iminsi mikuru. Ariko ngo ntibamenya ko hari umunsi ukomeye uriko urabageta, ntibamenya ko mu kanya gatoya umwuzure ugiye gutera ukabarigata, nk'uko natwe twiteze umunsi nzambi igiye kuvuga, aho antikristo azoca ashishikara gukora ku mugaragaro, abanze kurondera Imana bakicuza ataco bakihakura. Mana, turasenze ngo uduhe gusubiza umutima ku vyasezeranywe, uwe gusubiza umutima ku masezerano y'Imana yo kumva inzamba. Abo bazoterurwa bari mu murima uradushiramwo, abo bazoterurwa bari ku rusyo uradushiramwo, abo bazoterurwa n'inzamba izovuga umuntu asinziriye uradushiramwo. Ibindi vyose vyotuma ko vyobuza tuko twoba mu vyirukana ubite kure. Ndasengeye aba bantu, uwarongoye yatanze kaze yarondeyemwo n'abashitsi arababura. Mbega ni kubera ko abashitsi batakiboneka muri ibi bintu vy'impwemu, canke banaboneka bagatinya kwivuga nk'aho umengo si ibintu biryoshe bo kwivugamwo? Mana, mana, ivyo nta kindi kibitera, ni kubera igihe tugezemwo gihwikiye abantu ntibamenye ikibahwikiye ico arico.
Mana ndasenze mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, mama jambo nokoresha mu kubwira no kuburira runo runganwe ruriko ruragenda mana yo mwijuru rutazi iyo ruja, mama jambo mpamabanga mpiba mpishurirwa ryo muri mumenye ngene nshobora gutumbereza abantu ba kino gihe vyanse ko batumbera, era aba bantu ntibacihana. Ndibuka mu myaka 5 iheze naraheza kuvuga ubutumwa bwiza nk'uku, kaza numva amatelefone ngo sengera imana nihane, abandi nkumva ngo sengera imana nihane, ariko ubu habaye ikizibakanwa, abantu bibereye mu yindi myitwarariko, nta kurondera gutunganya no gukiza ubugingo nk'aho umengo Mesi ashobora kuza uno munsi. Mana tabara runo runganwe, mana tabara runo runganwe ruhuye n'akaga gakomeye, mana tabara runo runganwe ruhikiwe n'umwijima ukomeye. Mana ivyo ntavuze ndiko ndahindigisha, reka ndabivuge muri aya masengesho, utabare uhumura amaso abantu babona igihe kigeze, kugira ngo Mana ntituze dutsindwe n'akaga gakomeye kariho karaza, kuko abantu bazosangwa batiteguye bakubigwa. Mana ivyo nivyo nsavye, kiye sengera n'abafise imitwaro, kiye sengera n'abafise indwara, kiye sengera n'abafise iyindi myitwarariko, n'abafise ibintu bimeze nk'imisozi bibahagaze imbere. Erega ha Mana boronka umwete wo kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana, erega wosenyura imisozi bari imbere. Hari ijambo rivuga ngo icyo Abisirayeli bakanyumvira ngo notsinda abansi babo vuba. Nivyo nsavye, uwogira ico akoze, uwogira ico ahinduye, uwogira imyifato mishasha ijanye no kuva muri distraction, ijanye no kuva muri negligence, nawe ntiwobura kutamukorera vya bintu. None ntitwumvise ngo uzobiduha nk'inyongera? Uwarakeneye iki na kiriya yari yaragihereje ku mutima, banza kumukura umutima kuri ico, ashira umutima ku vy'ubwami bw'Imana, nawe uzoca umwereka uti ko wabigize uko nanje cenda guha n'ivyo utansavye, canke cenda guha ngo noneho ngo ubuzi nuko tunabikeneye. Salomo yagusavye ubwenge, uca uramubwira ngo n'ivyo utansavye ndabiguhaye. Nanye ndasenze mu izina rya Yesu, ugusaba kuba shape mu vy'ubwami bw'Imana, uraca unamukorera nabyo atazoba agusavye canke atarana kwitezeko, mugabo uca umwereka ko hari ico wamukoreye kidasanzwe. Urakoze n'ivyo nsavye, ibisigaye umwete w'Uhoraho urakora ushitse naho ntashikanye, nkaba ndabisavye gutyo Mana, mw'izina rya Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana, amina. Amen. Kandi mwese Yesu abahezagire, mwese Yesu abahezagire. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Ego, turashimiye Imana cane kuri aya majambo yo kutugarura, yo kudutumbereza. Ijambo ry'Imana ni ryiza cane. Murazi ko nama nkunda kubabwira ati muri Bibiliya nta jambo ryatibukiyemwo paraza, kandi ijambo ryose uko ryanditswe naho riri place bifise ikimazi. Si ibintu vyashitse paraza. Murabona uyu murongo twasomye uhambaye cane, abantu benshi barawuzi no ku mutwe, mugabo kumenya ico usobanura no kuviva nico kigoye. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Murabona urya murongo twasomye twahereye ko gusoma uriya, murabona ko ari conclusion y'amashapitre 2 atanguriye hariya muri Matayo 5:6, hanyuma urya murongo ukashuba conclusion babirya bindi vyose vyavuzwe hajya hejuru. Nimwabisoma kandi ndabinginze muze kubisoma, muze kuraba hajya murana Imana itugiriye neza. Murabona ko itwije conclusion yajya amashapitre 2. Nimuze kuyasoma rero guhera igice ca 5 n'icya 6, muze kuraba inyigisho Yesu yari yigishije. Ni parti bita Sermon sur la montagne, ni mu majambo ya mbere ahambaye yo muri Bibiliya akoranirijwe muri ivyo bice bibiri. Hanyuma rero Yesu acagira synthèse y'ayo mashapitre, acabona iyo synthèse yojamwo iri jambo rivuga ngo chercher premièrement. Murana niyo somye mu ndimi zitandukanye uraja kubonamo do petite nuance. Urumva
chercher premièrement. Umukozi w'Imana yadusiguriye iryo jambo chercher, nimwasoma mukagira en profondeur muja kuraba origine yabo etymologie. Ntabwo ari chercher superficiellement, harimwo ni chercher ni kuvuga poursuivre de manière intense et constante. Ni kuvuga umukozi w'Imana yadusiguriye bya continuity. Ni si ukurondera umunsi umwe ngo nararondeye ubwami bw'Imana, ni continuité, ni constance. Kuko abantu bashobora kurondera imyaka 10, 20, iby'ubwami byari priorité, hanyuma rero bikazima, bikaba relégué au deuxième, au troisième, au quatrième rang. Ntibagumane priorité de manière constante ku by'ubwami bw'Imana. Umuhamagaro rero Imana iduhamagaye cyangwa interpellation y'uno munsi nuko tworondera de manière constante. Kandi kurondera ubwami bw'Imana hariya muri Ancien Testament byasobanura kwitega Mesiya. Kandi nabwiye ngo n'ubu ariko nibaza nti n'ubu nico kimwe. Kurondera ubwami bw'Imana bya vrai ni ukubaho witeze Mesiya ko azogaruka. Yesu nashimye. Nukugira ubuzima bwiteze Mesiya niko kurondera ubwami bw'Imana. Si kurondera ubwami de manière géographique, nukugira ubuzima ukubaho k'umuntu kwiteze Mesiya. None rero Yesu ahezagira umukozi w'Imana yayobotse akatuzanirishije Imana yamudutumye ko mbega Imana imukorera iki? Amen. Imana imuhezagire cyane isubizo aho yakuye hame ari riba ridudubiza iby'ubwami bw'Imana. None rero tugomba tuce dugeza ngaha tuzoshishikara ku munsi w'ejo. Umuntu wese nk'uko mwabyumvise turafise uburenganzira bwo guhamagara abandi bakaza tugasangira iby'ubwami bw'Imana. Icerekana ko umuntu avyitwararitse un des indicateurs ko umuntu avyitwararitse biri prioritaire mu bugingo bwiwe, abibwira abandi, akabitumiriramo abandi, akabinginga. None namwe mushishikare kubatumirira kuza kumva ijambo ry'Imana no kubinginga abo mushahambije. Kandi mwarumvise yuko dusigaye dufise ni service ya traduction, biroroshe no gutumira nabo tudasangiye uru rurimi principal dukoresha, bashobora kumva no mu zindi ndimi. None rero tugomba tuce tugeza hano, ariko dusezerane. Mbega umukozi w'Imana tumurumikane intasho. Ego. Ego byerekane ko tumurumikanye intasho, kuko ashobora kutazobana natwe ejo akabana n'irindi shengero, azoturamukiriza bene data. Arakoze cyane Yesu abaheza nyine ndazitanga. Ego reka none rero tuce dusenga, dusengere ukutandukana kwacu, dusengere n'umunsi w'ejo kugira ngo Imana izoshishikare kwiyerekana. None rero reka dusabe pasiteri agenda dusengeye kaza. Bana nyakubahwa databuja, mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti turagushimiye ko turiko turavuga iby'ubwami. Nararondeye umuhezagiro wari kumpezagira ukandyohera, ubu bwami butarimwo narawubuze. Nararondeye icubahiro wari kumpa, ubutunzi wari kumpa, bikaruta Yesu, usanga nta na kimwe kibaho. None rero kubona warampaye Yesu nawe bene data ukabaha Yesu, nta munezero, nta muhezagiro, nta butunzi, nta kintu na kimwe kingana n'ico. Niyo mpamvu ndagushimiye, ndagutazire, ndaguhize hejuru. Urankomereza ubwo butunzi, urankomereza icyo cubahiro, urankomereza iyo trezori ngumemwo. Ivyo nivyo nsabiye nabo turiko turayaga aya majambo n'aya mabanga y'ivy'ubwami bw'Imana. Birashoboka ko hari uwarafise ambition ngo noronka imodoka, noronka inzu, noronka iki, mugabo ico ntikije imbere. Ubu rero mwami nuhindure ivyo umuntu yagusaba canke yari yitwararitse, umuntu atangure kumva neza anezerewe n'ubwami bw'Imana bumwuzuye, bwamuhinduye, bumurimwo, bumugendamwo, nawe ariko agendagendamwo, kugira ngo ibindi vyose bizoze bifata ikibanza cavyo. Urakoze umuntu wese ivyo arimwo, aho abaye, ivyo akora, abanyeshuri bariko bariga,
mu muryango muki umuntu wese umugirire neza, ariko kandi habeho guhishurirwa iyi valeur idasanzwe yitwa ubwami bw'Imana muri twebwe. Urakoze n'ivyo nsavye, mbere nkaca nsaba ngo usuke inyota. Hari n'ababihozemwo ibintu turimo baza barabivuyemwo, hari abo twahora duhura ku murongo bahevye atana akakidoda, hari n'abandi baronka ibindi vyitwazo ugasanga barabiretse. Abo bose bariko barahomba, mugabo turabasaba Imana ngo ibavyure bakangure yongere ibigishe. N'umuntu atabibayemwo arashobora kumva ivyabaye ivyavuzwe kandi bakabimubwira, ubwo nyene agaca afatwa agahinduka agasubira kaka, biciye muri ubu bushobozi bwo gusenga Imana, biciye muri mpwemu yera we wamenya ngene atudomeka. Urakoze n'ivyo nsavye, ushishikare gukomeza bene data umuntu wese aherereye, ni mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu tubisavye, amen. Amen. Umwami Yesu nabahezagire. Amen. Amen. Nuko rero turarangije twese tujana umugisha w'Imana. Amen. 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 Abafise akanya ko kuramukanya mu minota mikeya bashobora kuramukanya imbere yuko dusubiza uyu murongo. Ndabaramukije amahoro mu izina rya Yesu. Amahoro Amen. basire. Amen. Amen. Umukozi w'Imana yatubwira hatumbereye, twe turi muri Maine, muri Portland. Mene jendi muri Texas. Ni kure cyane. None mwamenyereye muri Amerika gansira n'uwo muri kumwe. Biriko biraza. Imana ishimwe. Ego. Yesu ashimwe. Amen. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Nadine muri Algeria. Amahoro cyane Nadine. Amahoro amahoro. Umeze neza hiyo? Ni byiza. Hariho ico nari nandikiye pasiteri. Sinzi ko yasomye. Kazi nasomye nari wabona numva nari kuri umwanya wo gusoma gasha. Witwa nde gasha? Jewe Mpundu Nadine, mucamubona Mpundu Nadine. Mpundu Nadine. Turabe awanditse. Oya ntiyagize Ntiyaje muri message. oya Nari narandikiye ndabasaba ariko twoca tuvugana. kugira ngo ntiwaronse telefone yiwanje rero. Ufise telefone yiwe mwoca mumwandikira ku telefone. Handitse Ultra S Samsung. Ndika yiwanje nsinda kubona kabisa. Samsung 22. Ego arashobora kuzikubarira ukaca umwandikira direct. Galaxy S22 Ultra. Niyo nyene? Niyo nanditseko. Ahubwo nibagupase nimero yawe yanjye ya direct. Okay, nico ndayisaba. Sawa murakoze. Mu mwanya turondera. Turacyari ku murongo wa. Allo. Kaze muri Amerika. Muri bande Aline? Ego. Mbega Aline ko nakuzi. Narakuze. Ego twakikurana. Uwo mudamu murazinanye? Allo. Ego turazinanye. Ndacyari ku murongo urindira gato, ndacyariko ndavuga n'abantu ku murongo, ngira nawe bari kumwe natwe. Ndi kucyumvira nshaka guhamagara mu nyuma, turacyari kumwe turamukanya n'abantu. Nagira ndamukurangire none urumva ko muzi na nyirari.
ego ndamuzi. muramaze kugenderanira? Ego. aho ni sawa. Mm. Mhm. Amahoro Gervais, ni amahoro mu Budage. amahoro neza ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo murakomeye. Amahoro Yesu cyane. Yesu aguhezagire vazi. Yego Ubu bushuhe bwashitse iwanyu ko mbona ngaha bwasaze. twebwe ni 24 25 biyashika 27. Natwe ni 37 38. Mwebwe urumva mwarashitse muri Afurika mutabizi. Muri kanikire. Eh, Mm. ngira Pasiteri Salvatore wewe ntiyashushe. Muri Texas harashushe. Eh, Mm. okay. ariko kubera agiye nari mperutse i Bujumbura nkaba nari mu bushuhe bwaho ubwino numva ari bisanzwe. Okay. Eh, Hadi habwe icyubahiro. Kalisa. Okay. Pasiteri Salvatore amaze iminsi atwigisha no mu Budage mu minsi itera atwigishije. Ni byiza cyane, ubuhinga ni bwiza. Eh, wamaze iminsi agenda Europe no muri Amerika meme. Mm. niko tubayeho mu gihe cya tekinoloji, Imana yaratworohereje uburyo bwo kuvuga bya kominikasiyo. Satani yarazi Satani ko tekinoloji ari we azoyikoresha wenyine. Imana no mu bibi irakuramo ibyiza. Ibyo byose bifataniriza kutugirira neza kubaha Imana. Kandi byose ni gwacu paraye. Kalisa. Yego. Abo iyi tekinoloji nicyo yahishuriwe nuko Satana nawe aca yifata akayikoresha ibintu. Kugira ubutumwa bukwire. Nivyo. Dutegereza kuguma dukanuye ntibitujane tube influencer uri yuko ari we wacu influencer. Na cane cane. Yego. Okay. None rero murakoze cyane, reka dusubize uyu murongo mu buhinga bw'ivyuma kumbure ushobora kuba ibindi bikorwa. Yesu abahezagire. Murakoze cyane namwe, Yesu abagire neza.